turi kuri televiziyo je mu bantu bakenye sindimo for real igituma dusumba imbwa dusumba impene dusumba ikintu ko tufise shwa twe tugira shwa y'ibintu dukora indirimbo zanje zose bambwiye kuvuga mu isanamu gengi barambeshereye ikibazo wewe turindiye umanzi uzanye inzoga z'abashinga aba bajama barasara kweli scream navuga dupowanye n'ahantu navuga ati reka nanyando z'ubusana no kiretse ikintu bavuga bijya bintu bavuga byo guhonga ibyo bintu ushobora gutanga amafaranga utizeye ko azogaruka uvuga ati nta kundi genda ndayakuyemo yakwera simbona hazozana sinzi hazogarukira. Hello everyone, what's popping out today? I go by the mix somebody I'm humble comedy fine boy. Imbere ya byose ndabutse mugende kuri YouTube channel mugire subscribe, like, share na comment. Instagram ni BITV, TikTok ni BITV, Facebook page ni BITV. Ikiganiro rero ni music debate. Mfise abajama babiri. Umwe araririmba uwundi ararap. Bava muri isanamu gang. Reka ndabaramutse nabo baramutse. Let's go, let's get it. Bro. Yo. Kirege to sasa. Safi mzee. Scream. Yeah, bro. Namukita wakunzi wa BITV. What's poppin'? Scream T's in the building. Yep. Hey yo my bro, it's your boy Jack Golden. Kiri gute basaza? Yep. Umeze neza gabatama waje. Yep. Bakunzi wa BITV n'abaririnzi ushobora kubakira nk'aba MC. Turahera ku muririmbyi abanza tugirira akantu. Hama tuje muri vibe hama tutangure. Let's go bro. Go down. Wangiza kajuju, umeza muri mudu ya love. Warafashe wewe. Wangiza kajuju, umeza muri mudu ya love. Warafashe wewe. I see the beauty inside of you. My love wouldn't have messy. No muisi. Yeah. Oh my girl, better melody. Utuma ndirimba na energy. Nakure habaho. Nugusanga yo uri mwiza ndagukunda sana. Jewe nawe nagutana. Hasigaye ko tumbana. We undi mwosi makana. Nkunda ukuntu nacinga. Nkunda ukuntu nduza nkabifilinga. Abo bavugerega sino bishinga. Baby come over my lover. Kuko wangiza kajuju. Mumiza muri mudu ya love. Warafashe wewe. Wangiza kajuju. Ngumeza muri mudu ya love. Hey, warafashe wewe. Nkunda ukuntu ngumiza muri mood. Nigga bro. Scream, let's go bro. Let's go. It's a big dream, I know your big deal. Nita James, nigga cash, things bakama magara ngo skrrr. Polisi magaritse ngo frrr. Bugenda baba nk'ipiri. Bese zirenga amajana. Shaka mula zimena kayabo kato Simba Success apana bezomi wanje bakaita kukirimba. Yes of course, I'm the goat. Firi bipeti vyiyemera. Why my nigga unsaba the bero. Kibondo kiri kubibero. Zanyu muhero ni tanu muriro. Kibondo bona wabuze indero. Yo, kwere nigga no comment. Wedra sana liko si so make. Round here just tunataka keshi bifu zose tuzishire down. Gero siri niho mvuka muriza kutaba bire batajya mba. Hikigwa ibyatsi byishina bimenye umuti wa yivuye. For really wishani kabisa bagatangara mura hotozi kuye. Meditations and your project donge kesha ronke yaga success kuma verses zaje changes fake GZ baje races. Rapping hinanga ga. Takandi ngikise. How do you feeling? This is best billion. You would offer shillion. Ni better mood studio. The Bakian would shut your friend. Ni man you will. One time so much to refresh to the Bakian would shut your friend. Ni man you will. One time so much to refresh to the Bomb. This is how I'm gang.
we're gonna lead turi kumwe na Jack Godot turi kumwe na Scream today no name so turahera rero kurinde tukadera kuri Scream bose bafite indirimbo shasha bose bava muri Isanamu Gang Mfise free uwundi afise akajuju ariko bose bava muri Isanamu Gang nagomba tubanze tumenye ikintu cambere Isanamu Gang yatanguye gute mahoye gute let's go. Okay, Isanamu Gang actually twari muri competition nanje ndaririmba itegurwa na Isanamu Media na Bantu Boy rero gihe tugiye muri nanje ndaririmba tura aba rappers bashika 9 twashitse muri semi final. Ico gihe rero niho twagize icyumviro cyo gukora indirimbo we were like reka dukora indirimbo tuzosige ikibutso ariko tumaze gukora indirimbo twasanze byabaye ibintu binini byatanze turavuga ati man ibyo bintu Isanamu Gang twari turi muri stukazo ko nyene turavuga ati reka do creating something like a family kubera Isanamu Gang team the family nyene ihuza abantu benshi nuko yaje for real. Ndagenda kwa Golden tubwiye ko mwari ba rappers bari muri nanje ndaririmba mugira semi final hama muyumvira kuri ikintu akigira indirimbo yitwa Isanamu Gang. Jack Golden ubu abarizwa ari muri yo family nyene ntabwo ari umuraperi nawe byagenze gute? Kuri side wanje novuga ngo sinovuga uko ega baraperi nivyo icyo gihe biyegeranya ko naje narimwe mu yo competition. Remember novuga uko it's like nuko hubwo bafatanye n'indoto za nyene Isanamu like umuntu wese afise ikintu kinini ashaka gukora cyagutse kubera ko umuntu ntiyofata charge iri direct yo gusohora amahera atari ibintu abayumva donc ushobora kumuprovoke umuntu jere kwisanga mu Isanamu nuko nuko itegukira baraperi gusa oya Isanamu Gang yagukira abaririmbyi bakora style zose niyo mpamvu jewe ndi mu R&B donc bafise talent himo bafise talent Isanamu Gang. Anyway yari ikindi kintu bita Isanamu Entertainment takeka abandi baririmbyi uravuga barashobora kuba begukira Isanamu Entertainment kubera ikindi mu ndirimbo y'Isanamu Gang nari umuraperi kandi then sinafashe chorus fisemwo verse so iyo ndirimbo mutubwiye waje nk'umuntu ari talented dushatse guhypingisha mutubwiye indirimbo isohoka ryari izoba yitwa indirimbo zanje zose bambwiye kuvuga mu Isanamu Gang barambeshereye ikibazo wewe turindiye umanzi uzanye inzoga z'abashinwa uyu muzi ndabishira egajere umva ahubwo ko bandenganije rero nibagende bagire nimbara kandi kantu Isanamu slow canke zuke canke afrobeat urumva yuko baranyirukanye deja gusa je ndagomba kumenya iyo ndirimbo uyu avuze ko arimbo just go down mutubwira izoba yitwa gute izosohoka ryari abakunzi babe barayiteka iyi ndirimbo rero iyo ndirimbo naje Isanamu Gang ndayitinya abaji barakata iyo ndirimbo deja yaraheze turindiriye mwebwe gusa apana mwebwe aba bantu bariko baradukurikirana banza mugende kwanza murabe ni ya mbere utararabi ya mbere narubusha afise go kurabi ya kabiri Isanamu Gang ya mbere Isanamu Gang ya kabiri ga none yivugewe ya kabiri actually Jake novuga twebwe ngaha twaje gupromoting indirimbo zacu nshasha iyo ndirimbo iri nyuma iri big vyatari tuyihoze yaga kuri izi nshasha zihari kwanza bagere kuri YouTube yanje bandike free ni FR na izi tatu by Scream tuna jam bandike agajuju by Golden badu supporting kuri izi ndirimbo zacu ibisigaye biri nyuma muzobimenya. By the way muce mugira ko mwabwira ayandi ma platform ndavuga la Instagram, Facebook page, TikTok kugira nawe baze kuba searching. Mugabo mvuze gatoya ku cyo giki yaravuze yo ndirimbo na Scream. Malebo. Indirimbo nawe waravuze ko tuyihoze. Petero yajeje gutegura inzira y'umukama. Nizo zindi zihari rero zayita rega niki igirira myingorane nawe rega umuntu ayivuze
cyese cyaka kwikausha kubera nini gusumba n'izihari zihari malezima simbi murabibona namwe katari akajojo na free simbi mugabo rero ni iyo yindi nayo iyo yindi Jange scream ariko yanga ariko wankumuremera irakuremera mu cyabage umuco yivuga urumva yitongiri fresh byata ariko nta muntu yaruri ibintu bitarasha none uravyaroye urayishize kurayipostira ndayishira ku meza boro nje bituma nashatse tuyihe umwanya none tuvugira kamajambo me ubu kwemerera ikiganiro cy'indirimbo yawe izosohoka mu kumunani bakabikwemerera ku media yose y'Ubujumbura ni hoge actually just ndi umuntu wo kuri media sara uri umuntu wahero mu street street no muri concert like okay reka tuvyodivyo ndagenda ku kibazo kwanza mereye ku ndirimbo free arana uvuga kushaka amahera utitayeho success ayo mahera mbego yaro uyakeneye mu muziki canke nubwo bw'umubandanye umuziki mugabo ya mahera karonka canke nubwo bw'umuziki mugabo mahera karonka hose ni fresh biri gute actually je ukuntu nkora music ni lifestyle music sindayikora ngo kubera ngo amafaranga sindayikora ngo kubera success ndayikora kubera ari ubuzima nubwo buzima by chasing a dream ahantu habiri je nshobora kuba ndi hakanyohera ni muri music no mu rusengero rero kuba ndi muri music naho izo noti zizananye mu muziki fresh sana n'ubu umuntu nabayeho fu umuntu ubuzima bumeze neza naho dushaka uburenza ariko ndashaka cash ntitayeho success nico gituma usanga mu mihanda turi kwihealinga mu master turi kujya haso rero success ico kintu kiri imbere kabisa like okay ndagiye kwa God down indirimbo akajuje indirimbo akoreye mu Rwanda ya KGL yakozwe n'umuhinyanyizi bajya ujya producer mitwa tell them okay indirimbo yitwa akajuje kandi tell them no producer na wimena ego ndagomba kumenya story behind iyo ndirimbo mbega vyose ni isanamu cyambere novuga yuko ni isanamu ariko tell them no donc yarasanzwe ari umugenzi twamenyanye je nafashe decision ndavuga ati shaje kweli basi none mfire ngaha reka basi nje no mu Rwanda kigenda ndarondera twangonga nacomuka mu Rwanda ariko kweli ebana nasanze ari umujameze fresh hari indirimbo ico gihe nakora indirimbo zo kudandaza narandika indirimbo nkazigurisha rero ico gihe numva yuko mu gihe umuntu nza kumupropose indirimbo ifise production ya bien acavuga ati ibi ni sawa kandi acaduza n'amafaranga mugabo rero gacha yumvira n'umuntu je nza kuziriha gute donc kuko hari usanga idolari usanga animba ari jana gidolari baguha nk'ibihumbi nk'ijana na 10 umva nkuko donc bagura donc biri ari kure cyane ku marunda amafaranga yabo rero nagenda ndajya muri studio ya mbere ko nabagenda vuga ati nabagije mu petite ntondangira mu producer afise izina ngaha mu Rwanda ariko nyene umukapo kabisa akigira umuntu wahaye sana yandagenda ndamuraba umujama ndamubwira ibintu nari nkeneye gukora mugabo mu nyuma ngiye arambwira ati biya bintu rero nabonye umengo nashaka kugira kavaye indirimbo mugabo mu nyuma cyo dukora ambwira ati sha biya bintu nabonye umengo wapi reka ndagukorera indirimbo mugabo apana for free ku madeni urumva aranyemera arangira ati man we ntacyo uzurazana ayo make yo waronse amadukore kandi urumva za indirimbo nyinshi zishika nko kuri nkazine urumva amahera aba ari menshi kandi n'umujama arazimbye kwera aradihisha agafaranga katari gake ugasanga ndarose urumva nko dukarani dolari nkaca ngenda aho rero je nagiye mfise nashitse mu Rwanda sigaranye ibihumbi 5 by'amanyarwanda niho naho nyuze kugura ikigaruko ndazimira donc nagiye kugeraho ngeze sigaranye sengs kandi bukeye bwaho nagiye muri studio ni haso nahuye nayo muri music rero umujama arakira kubona avuga ati bro ufite talent reka du supporting talent nitwite ku mafaranga canke iki
reka ndagusupportinge kabisa ndagufasha rero aramfasha ico gihe turakora indirimbo ari nizitaheze cyandaza rero mugabo izo nagurishije muri zijya nakoze nihore naciye ndamwishura amafaranga mwamwe nawe nyene kuyamara sinayamaze mugabo rero duhura muri projet y'akajuju na ni like yarasama projet meza yakoze rero Uston tumaze kumenyana tumaze kuganira yarambajije ati nurihe mu producer umuntu amwokorana nanje rero nivugiye uri hafi nivugiye wanyeretse iciza ya wanyeretse umutima w'urukundo navuga ati sha kandi akaba akorana neza kiwe cyongeye ko akora neza anza ati sha je nafise umu producer umviriza zino project yo wumve yuko ari we yadukorera hama bica biba ngombwa yuko aza gukora ino urumva indirimbo yakoze indirimbo ziri munsi ya zitatu urumva sishatse kuvuga itigiri cyose mugabo ntiziri munsi ya zitatu rero byasabye kwa ya urumva kubera wa mutima wiwe yaravuze ati je ndaza hiyo dukore hama duhejeje isubire nitahire yarajino wow yarajino turakora hama rasubira arafata urugendo duhejeje arigira ya tell them nuko yaje muri projet ya isanamu gang nuko bambujije tugarukire kuri Scream indirimbo ni free nayo ne rero hariho uruhande rumwe rwakorewe muri Bantu Boy n'urundi ruhande rwakorewe abroad ko ndavuga yakozwe n'aba producers babiri hariho vyinshi na Honest Amazing vyinshi nabwo ari ngaho it's a drill ni kubera iki ngaho mu Burundi hari aba Gigabit n'abandi ba producers bakaze kwera tugiye kuraba izindi hip hop zakorenga mu Burundi zarakoze fresh mugabo uravuga ati jewe indirimbo yanje tegezo gukogwa n'uyu nakana nutegezo kuyikora kweri kwiyumvira ico kintu kweri ki washatse kuzana iyo yindi drill canke iyo yindi quality mbega ijya quality ngaha mu Burundi ntushima okay actually jewe ku ruhande rwanje igituma iyi quality yo mu Burundi ndayishima already wavuze ko project wayihereye mu Burundi sorry rero je nashatse ko music yiwanje igira ama sound atandukanye kubera been long time ndi muri iyi game maze gukora n'aba producer benshi abo ba UT ba GN abo bose buze bade benshi turamaze gukora rero nashatse ko vyinshi yabaye umugenzi nisanga afise quality iri hejuru byatari ndavuga ati rero kugira nzani yindi sound ngaha muri BJ itandukanye n'izabandi bafise reka dabe ko twokorana by the way thank you very much kuri Vinci man bro I really appreciate man big time rero ico gihe namuhaye project uravyumva nawe ku indirimbo yaje mu majiri yose amaze gukoreka ngaha irafise sound atahandi hano upfu yumvise kabisa for real yeah man yeah daga click God done tuve kuri God done change muri music debate God done abantu bakuze bakuze wanzi ariko ubigiriye muri za isanamu gang tangura kudutamwo akajuju ivyo bintu byatanguye gute mani kugira uvuga ati jere ndahinduye ikibanza ubu nigiriye muri Sekila byagenze gute bro icyambere sinavuga ngo gospel narayihevye kandi sinavuga ko ndayikora no mu byemera mvuze ko ndayikora ni mu byemera so icyo cyambere novuga ngo nta mpamvu nimwe yabiteye ahubwo impamvu ituma jewe ndiko ndaririmba ivyo ndirimbo impamvu ni jewe nyene nuko umuntu agizwe n'ihinduka ari yuko ari ivyumvira ushobora kurarana mugabo mu gitondo kavuga ati no cyonza gukora bino ikintu cyambere Imana yadushiriye Imana nidufata ku nguvu igituma dusumba imbwa dusumba impene dusumba ikintu ko tufise shwa twe tugira shwa y'ibintu dukora rero kuba ndabikora like naje hari imyaka nabayeho mumenga sino bitahura mvuga ati aba bajama barasara kweri uyu Scream navuga dupowanye n'ahantu navuga ati reka nanyandoza ubusana rero ya rero nasanze icyo nabonye nuko sigikombe kimwe bose banwerako no iyo ushitseyo nutegerezwa kunywa itabi nutegerezwa kuba nkuko bameze canke uhindura uko we wari umeze oyaye
c'est juste ko umuntu nyene abashanje imiyoye akavuga ati je nafashe ingingo ubu ndagiye gukora umuziki mugabo nta kintu gihari ngo ari umuntu yampaye impanuro ngo ivyo bintu uri kurakora oyaye jewe wahijya ejo nje nafashe ingingo wajewe uno munsi n'uwejo haza ndicara nyumvira mvuga ati ejo nzokora iki ejo nzokora ibi gikuru nuko ugumuri wawo ndi nyene Imana ishaka nguma ndi wawo ndi nyene Imana ishaka kandi kubona ninde abajama muca mubana gute ko abajama tubanye fresh n'umujama no muri cyakirega tuba twicaranye ku ntebe tuvuga ati reka imiziki yacu tuyihereze Imana irayakira actually twakoreye street imyaka myinshi twabaye mu bintu birenze ubu rero harageze ko twiyegereze Imana muri drill Unyishima magengo free. Guys, mbere uko twinjira muri debate naka debate ngomba kutuvugana ko mwaya muto yari kumanze mutwongere nk'abaririmbyi ama tugaruke muri debate. Let's go guys. Let's get it. Akajuju. Akajuju. Reka ayi ndirimbo ngira nsohore reka bayo ndirimba kubera ko je ndacirinze indirimbo za je narakimwe let's go fine nayiririmbye none ya indirimbo izo biryoshe kabisa iri ku gwego mbega ndacyari kwisi canke nashitse mwijuru kuko umunezero umpa birangora gutahura oya sinobishobora byongora tuzogumana aho nigakwiye vraiment wow bro hey it's gonna be down scream let's go bro say you gonna be shy umbonye awapata support yawe bro tukuzimana muri BJ ziruzuye cyane go say bera mouse duteka rapid yo say Neri motion jenda shaka moke Mbonuka ma fucking stir nijinyenyeri zobakiriza Jusqu'au bout faisait beaucoup umutima style yo nk'igitapu kuva down Jew expensive shoes dashoboye nawe utavuga that's true wow for real man that's true so debate yanje rero no most debate kama tuvugane ko umuntu abaririmbyi kandi iyo it's like nakazi yeah? Debate naikwe mu ndirimbo ya Scream aravuga ibintu byinshi zikesh ibintu byinshi by'amahera like mu muririmbyi kandi nta kandi kazi muri ko murakora sivyo ariko rero nagomba kumenya mbega umuziki uri kurinjiza amahera ni mutari kurinjiza amahera hakogwa iki kugira amahera zarinjira umuziki muri rusange cyaje kuri twebwe muri rusange ariko ushakura uravuga kuri wewe hamuze kutubwira kuri rusange okay ku ruhande rwanje okay je kiragihe sinigera mbo mupfugeze wundi muntu nacho buri gihe nama nivugira actually music natanguye ndabivuga music kuyijamwo abantu benshi ntibaba vision note nico gituma umuntu agiye muri music vision note usanga ari umu entertainer nabo bitwa ba cloud chaser baba ari guchazinga cloud gusa ariko ukora music kubera ari talent yawe nkuko music ari lifestyle yawe music uyikunze nayo iragukunda twatanguriye muri street duhera hasi byatari dushootinga y'ama video ari down ariko ubu tugeze gushootinga ama video y'ama mili menshi for real bivanye n'ukuntu music nawe uba wayikunze ikagukunda yaje ku ruhande rwanje ndashobora kuvuga ubuzima mbayeho si bubi ndabushimira Imana kuko ikintu cyambere no kuburi muzima cyo kuvuga amafaranga muri music arahari ariko nuko aza indirectement uri umuntu uri kure yabyo ntushobora kubibona ukuntu yaje ariko araza indirectement nico gituma ubona umuntu aguma fightinga n'imiziki ariko nta mahera toza bro twe turi angaje n'ibi bintu ariko ubuzima bwacu
ariko mu bindi bihugu urabona ko babeshejwe n'umuziki like nashatse kuvuga cyane nashatse kuvuga ni basi umuririmbyi beshwa gute n'umuziki man atakindi kintu kubeshwa n'umuziki ngaha y'abantu for really bashobora kuba babeshejwe n'umuziki 100%. Rero biba bisaba kudituma sana kugira wa muziki uzoshobore kukuviramo ikintu kinini. Nibyo rero twe turiko turakora dushaka hazogera igihe tuba drivinga kuko indoto y'umu rapper wari wese abari life iri kuri step yo hejuru level yo hejuru apana ya life nyene iciriritse. Nico gituma ni abantu kenshi iyo babwiye ko umunyabwenge atamayero ufise bagufata nk'umusazi. Ubwenge utovyaza amafaranga bawumeze gute. Rero twebwe ubu turacari gutigita umwanya n'umwanya urazibona kuko inzira ziriko ziruguruka. Like just go down, let's go with the debate. Muziki n'amafaranga tubwire nawe uko uvyumva. Ibyo bintu birajyana ko deja kiretse ikintu bavuga bijya bintu bavuga byo guhonga ibyo bintu ushobora gutanga amafaranga utizeye ko azogaruka uvuga ati nta kundi genda ndayakuyemo yandayakwera simbona hazozana sinzi hazogarukira. Nimba umuntu ashobora kumva yo kuinvestisa agakora audio dufate ya 1 million agaca akora na video dufate ya 4 million cyangwa ya 5 million, uwo muntu niba musanga n'ahantu indirimbo y'ibitarabwa za kuba nk'umudandaza yahombye umudandaza arashobora kugura ibintu byose akabitera rimwe mu mangazine birashika kandi ntaye bakuinvestisa n'umuririmbyi nuko. Rero ikintu novuga nkuko Scream yabivuze umuziki ntiwinjiza y'amafaranga ngo urawutanguye ngo ucubona amafaranga aje ari menshi. Ni ibintu bisaba kupambana, ni ibintu bisaba kuvumilia kandi bigafatana na target kuko bivanye no hano targetinga uza kwinjiza uburyo bivanye n'ukuntu wowe targetinga. Hariho nk'abantu bona bikorera indirimbo z'akaranga gusa uwo muntu azobazi yuko jewe target yiwanje nuko igihugu kizotegura bazokumviza indirimbo bakazikunda ahama nimba igihugu kizotegura festival kanaka bagatuma ko jewe ugasanga iyo ndirimbo we ntiwona yumviriza. Rero bisigure ngo harimo mu muziki ni gisata kimwe cy'umuziki mugabo kirimo ubuntu bwinshi bugabuye. Abantu benshi barondera gutandukanye, hari habaza kubwira ati jenzo ririmba rege kuva ntanguye gushika mpeje arafise target yiwe, undi akaza kubwira ati jenzo za nkubita drill kujya uko kwa Scream avuga ati jenzo icyo nzokora gusa ni innovation mu bintu by'iwanje foke na updating ibintu byanje nkazana ibintu byiza gusa kugira ngo ndabe yuko vyogira iki vyongaburira mugabo. Abantu benshi ikindi kintu bakunda kuvuga canke bibaza ku baririmbyi babumva yuko umenga twebwe umufungo mwishuza kuva kuri YouTube. Okay, c'est faux. Umufungo vai umufungo vai abantu bumva kubibaza kuva kuri YouTube. Donc nivyo umuziki mu Burundi rateye imbere kandi hari abantu tunze, hari abantu gaburira mugabo amafaranga uronka mu muziki udaciye ubwenge wumve yuko we yakoresha ibindi bintu sinibaza yuko ushobora kukubera amafaranga till wumva yuko kwera ubaye satisfait. Ashobora gupanga, ashobora kuri harasyo mugabo uri mu artiste muri kano kanya ubayeho wenyene n'umukozi wawe canke n'undi umuntu umwe babiri mubana muguzogira famille. Rero umuziki wa famille ngaha mu Burundi murabaho na famille mugabo ubuzima ntibushobora kubabwiza nkuko uvyipfuza. Like je nico nkunda kuvuga si hari abasani benshi usanga barafise ibintu byinshi, arafise imodoka, arafise iki mugabo y'ubuzima bugize guca gatoyi ya modoka inyuma y'indwi zibiri ukayibura. Rero numva yuko umenga umuntu target ya mbere canke nka jewe ubwanje nivuga nka jewe ubwanje numva yuko utwo dukeye aho tuzana na wambajije aho tuva like hari abantu bakunda umuziki basupporting umuziki. Hari umuntu support je dutanguye gushima hariho nk'abantu bashimira ntuheze kuko urashobora kubufisa management ariko ugasanga ari undi muntu agufasha kandi nawe waduhaye ikiganiro. Rero ugasanga undi muntu aravuze ati bro kweri ndazi yuko bigoye, ndazi yuko hari haso ngaho muri town tora amafaranga y'iteko tora ugasanga guhaye iteka guhanye n'ayifana. Ndiko ndabivuga kubera ko iyi n'ubuzima bw'ukuri bubaho muri industry
buriho mu muziki su gukorora industry ni ibintu bisanzwe ni ibintu bihari ni ibintu bibaho kandi tubivuge nyine kugira n'abandi ababoss bavyumve n'ababoss nibavyumve nibazana umutaho ukwiye dukora umuziki bazane inoti kujya bavuga ati je no kwemera kujya kurangura agitrosi y'umunyu muri Tanzania bayitara yicaye ngaho barayibona mfite umuntu wo gushiramo 40 million Yes, dreaming bro. Oya nakaro rero. Okay, reka tubandanye. Uyu nta dreaming aguco. Ibikorwa ariko ibikorwa akora nibisaba menyo. Bikoreshwa n'amafaranga. N'umuntu yemeye agafata amafaranga yiwe akayamushiramwe uyu. Kubera wewe bijya bikorwa dufata umuntu akuretse nk'ubujewe andetse navyo no kwikorera. That's true. Ukore ni kwakura baririmbye tudashaka kwemera. We have talent muga turakenya. Then we tushaka abantu badusupporting mugabo sinakuzibije urashobora kuvuga dream yiwawe. Okay, cyo nshobora kuvuga kuri ivyo bintu avuze ngaho ubwa mbere jewe ndabivuge turi kuri televiziyo je mu bantu bakenye sindi mo for real kubera ikintu bitwa gukena mu Congereza ni poor haro n'ikindi bita kuba broke nitege n'amahera bofite ukuvuze ngo urakenye no umuntu akenye niyigera atunga bro no mu mutwe ubusanzwe urumva uvuze urakenye ubufatanije mentality ukabifatanya n'umufuko urumva ubuzima bwawe bwose umuntu akenye nka wewe ntushobora kuvuga ko ufite talent imeze uko Kenya already utunze imana ariko ushobora kuri broke vyaka urazi nkubu ndakwereka ikintu kimwe nkubu jewe ndaguciye kuri kurasaba muri ville nkabanza ahantu bakeneye umuntu aririmba drill we sinogufasha sinoguha n'ijana no guterura nkakujana hajya ahantu bakeneye umuntu aririmba drill ukaririmba hama bakaguhemba ariko rero ntibaze yuko niwashikira ujya mushahara w'ibihumbi ijana umva ko je wari kurasaba 5 niwashikira ujya mushahara w'ibihumbi ijana nico gihe uza kubutanguye ucuhura n'ibintu byinshi ukeneye ku managinga ucomva yuko ukeneye kuba safe uko kuba safe biza kuvana n'uburyo uza gutangura kubona umengo hariho uburyo kanaka ukeneye kugira ngo ubeho neza ico nico gituma umuntu wari we wese azindukira kurondera nuko abatanguye kubona ati jewe hariho uburyo kanaka nafise kandi ndaburose mbona yuko no cyamba safe nkabona yuko donc nkujya umukobwa ugiye kumurisha banza avuga ati nazonongisha ikirasi rero urabyumva kugira yumve yuko azoba ari security avuga ati je ngaha kabisa aha ndumva bizokunda umwana azoronka umukate naye azoronka icyayi rero no kuri iki kintu cha none mjewe no mvuga sinavuze kwagukena kumva kubuza ibintu byose no hari ibyo uvufise ubufungura ubufise aho baye umuntu ntaba yagutoye uri mayibo mugabo uvize bwa bukene bwuko donc ubukene buhari nuko nta miliyoni 3 ufise kandi wabuze n'umuntu ashobora kukwizera agushoremwe uwo mutahe rero mu gihe utavyemeye kukeneye uwo muntu agushiramwe uwo mutahe ntazuronka nyene reka garuke nk'ubu barashize ngaha araje mu boss ambye ati je ngo ndakorere indirimbo ifise budget ya 50 millions sivyo uwundi arakubwiye ati jewe ngo mandaguhe 100 millions sivyo uwundi avuze ati jewe ngo mandakubakira studio muri ivyo bintu bitatu wotoriki mu gifaransa bavuga ati la supposition toujours fausse bro to be honest man turabarenje bakora hip hop hari abantu tutarota kubera tutaronka umwanya wo kujyama bro hari abantu tutagira indoto bivaye no kutagira tutayi ivyo bintu byo kumedita ngo urumva ngo haje mu boss urumva ahubwo ikintu wari I'm sorry ariko ikintu wovuga wewe ufise ihangira ijya ushaka gushika ko muri ivyo bitatu gukora video ya 5 jewe ikintu mfise nk'ihangiro ndashaka studio yiwanje ariko iyo studio nawe ubo yifise iyo video ifise budget nini nayo nyene wamukeneye urumva bivanye na business yawe ukuntu yibona muri music haje umuntu akubwira ati ngeneye gukora video ya 50 millions ushumanza ukamenya ati 50 millions nzozigarura gute nka kumwe nofata 50 millions nkazubaka mu studio nzo zi studio hagere cyage no kwikorera video ya 50 gucagura izo 50 iyo video se budget ya 50 millions ko rubona ati iyi video
nimba ifise budget nganuko irashobora kugira kure irashobora kuja kure igatuma kubwanje ndibaza ubimbaje ari nk'umuboss aje right now sinda kubanira ndakikwishura notorious studio kuko iyo studio ndibaza ndayikoreye business real kuko urumva bari studio ni ndibaza yo mpeza 50 millions hanyuma nkakora iyo video. Amahera ngaraguye nkuko nyene nabuze kuri screen 100 millions 50 millions hamwe na studio si 100 millions baguha bro nayo kora nka video ngiye budget nkuba bavuga ati reka tunzane video se budget ya 50 millions baguhaye budget video se budget ya 50 millions bakaguha na studio bakaguha n'ayandi mahera angana nka 100 millions ari ku ruhande kwa yonyene bakacagurira muri ivyo bitatu ayo 100 millions n'amahera baguhaye donc utokoramo n'umuziki ajuko nyene urumva ugati swati umuziki wowe amahera umuntu yoza ya proposition like boss yakunze tala yawe araguha 100 millions muyici yakoze 100 millions yampaye minyico ndayakoze 100 millions no jeno tora 100 millions nanje nabambaje nuko utashatse kutahura no tora 100 millions kubera 100 millions harimo studio harimo na video harimo na collab harimo video nziza ifise na collab y'umuntu kanaka okay nibaza ko twaheje kuri jega za miliyoni jano ni barabi kiganiro batu blessing izo sami guys kiganiro ari music debate abatumire bava mu isanamu gang yari Golden Mategeko na Scream to Nejam no name was hosting Extreme was hosting rero ndabibutse ko dufise service zitandukanye turafise photography videography turafise graphic design abantu bose bafise imanza zitandukanye muri hayo kaze nga muri BI amama akoze kuza thank you very much ndabashimiye abadukurikiranye kuri iyi TV imana bahezagire na n'uburongozi bwa Isanamu Entertainment so hama bagende kuri Instagram X Twitter X I'm sorry, Instagram, X, TikTok, Facebook, YouTube, hosting Scream to Nejam. Bamurikirane murakoze cyane. Blaze up ku bantu bose bakurikiranye iki kiganiro. Amazina ni Just Golden. Mpeti wingozi umwana wo kugasaka. Ero amazina ni Just Golden, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook page. Ariko Facebook ushaka kunyandikira ka message rikazira nikarahinduka ni Mategeko Gordon yandakira ama message kandi abanyandikira ndabakunda sana thanks sana makoze kuza ndire ndi musiko nimwa yandirimbo numvise duce ndababagara nka gang yose guys yari music debate abajimu mfisiko bashoboye ko tuba supporting aba boss basukime imitayo ku bwinshi ntabari Isanamu media yonyene cyangwa Isanamu Entertainment yonyene sukame imitayo nabandi ba boss tana irahari tarazirahari ziruzuye guys twabanye neza men kuzuba BI TV turabakunda cyane ciao